Inkuru uhejeje kudushikira muri kano kanya yihuta kucegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Ndabaramukije mwese abanywanyi bacuma muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubo turiko turabashikiriza. Uyu numwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndaza kukubwira amakuru avugwa muri politiki. Hari inkuru zivugwa mu mutekano, izirabana n'ubutungane agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyose biriko biragarukwa ko irya nino. Turi kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2022 turi kwa kabiri. Ano makuru yacu tuyatangurire ku nkuru zigarukwa ko cane irya nino. Haraciye amezi havugwa inzara izura inzara mu mabohero y'u Burundi. Ubu hamwe baramara iminsi atabifungurwa bahawe, henshi naho bakaronka ibiharage gusa canke ubufu gusa. Leta y'u Burundi iguma yinumiye mu gihe abo ipfunze bishwe na kigoyi nkuko womengo si ikibazo kiyiraba. Umwe mu bakurikiranira hafi ubuzima bw'abanyororo yanditse ibituma imfungurwa ziguma zibura mu mabohero y'u Burundi, aho yagize ati: mumaze iminsi mukurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi ibijanye n'ikena ry'ibifungurwa mu mabohero yo mu Burundi. Ico kibazo kirakomeye kuko bibandanije ikigoyi kizomara abanyororo. Muti none iryo kena ry'ibifungurwa riva kuki? Jewe ndumwe mu begereye cane kandi akurikiranira hafi ibikoregwa mu mabohero. Nagomba ndabahe bimwe mu bituma imfungurwa ziba akayobera abahinga mu mabohero y'u Burundi. Icambere, leta yashinze ibiciro vy'ibiharage n'ibigori abene gihugu batemera kuko batagishijwe inama. Kubw'iyo mvo ntibemera kubishorera mu bibanza leta yashinze, baca bahitamwo kubibika canke kubidandaza mu buryo bwa magendu. Gutyo leta isanzwe ariyo ibigura igaca ibibura, uwo ifashe abifise atabikuye canke atabishoye mu mastoke za leta aca avyakwa agacibwa amande. Gutyo ibigega leta yashizeho bikaguma bigaragara. None leta ibuze umwimbu igura, mwumva amabohero yoronka imfungurwa gute? Ica kabiri, abafuruniseri abafise amasoko yo kujana imfungurwa mu mabohero bari muyabira kubera bakwa ibiturire n'abantu b'umurengera. Bashizeho ikintu ngo ni komisiyo ijejwe kwakira imfungurwa zo mu mabohero, komisiyo de reception, igizwe nabo mu buyobozi bw'amabohero, intumwa y'umushikiranganje hamwe nabo mu buyobozi bujejwe gutanga amasoko, marché public. Muri abo bose rero ngo nta numwe adahamagara abafuruniseri ko batikoze mu mufuko batazomwakirira umuzigo. Umufuruniseri yabona atanyungu azokuramwo agaca kwega amaguru. Rero ngo nabazwi kuko hari n'ibindi binyegezwa, kuko hariho n'abatari muri komisiyo bagomba kurya ko nkuko abivuga. Ica kabiri, iyo komisiyo izunguruka igihugu cose, amabohero 11 ngo bagiye kwakira imizigo, hamwe bagasanga nta bihari, ahandi bitarashika. None bamaze imisi 3 mu gihugu hagati, frais de mission n'igitoro bivahe kandi bakavayo ataco bakoze? Ubwo si ubusuma n'ukuri? Iyo komisiyo ikwiye kuvaho kuko na kera vyarakogwa kandi neza. Icakane, mu misi heze amabohero nka yose yaramaze igice c'ukwezi, imisi 15 atamfungurwa zibonetse, kandi aho bibonekeye ngo ntibashumbushije abanyororo. None ayo mafaranga yari gukoreshwa igice c'ukwezi cose ari hehe? Mu kigega ca leta yanditswe ko yasohotse acaja mu mifuko y'abantu bamwe bamwe. Uwo birondera yobitora. Ko imfungurwa zibuze myiyimbura, aho buca bizogenda gute? Aho buca bajanira abana ku mashure konzi hari ubukene bizogenda gute? Hokorwa iki ngo ico kibazo gitoregwe umuti mu maguru mashasha, ko mbona ibiharuro mu mabohero biguma vyiyongera? Murakoze. Mu misi iri imbere nzobabwira amanyanga n'ibiturire arangwa mu murwi wamaho ujejwe ibibazo vy'abanyororo
Ibibazo uyu muntu yashize ahabona akaba ari inkoramutima umushikiranganji Domine Banyankimbona mu vyo yajejwe harimwo amabohero yova mu gacerere agahagurukira ibibazo by'ubuzima bw'abanyororo. Muri Buyengero hari abanywanyi ba CNL bakubaguwe, Nehemi Nimbubona na Ronjine bose bo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL barakubaguwe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kuri uwa 24 Ruheshi 2022. Ivyo vyabereye ku mutumba Kanyinya wa komine Buyengero mu ntara ya Rumonge ubumanuko bushira burengero bw'u Burundi. Abo banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bari barongowe n'uguserukira umugambwe muri komine Obedi Ndayizeye. Amakuru ava i Buyengero yemeza ko abo bakubise abanywanyi ba CNL mu gihe bo bari bavuye mu bikorwa vy'umugambwe CNDD-FDD vyariko bibera ku mutumba Kanyinya zone Mayama yo muri iyo komine nyene ya Buyengero. Amakuru ava mu begereye umugambwe CNL avuga ko hampande y'ivyo umunywanyi w'uwo mugambwe nyene Juma Kabufa wo kuri uwo musozi nyene ubu ari mu kinyegero haraheze amayinga menshi. Uyoba yariko ategwa ubwoba n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi kuri uwo mutumba ngo bategetswe na Dafroze Muhayimana aserukira umugambwe CNDD-FDD muri ako gace. Igitega inyuma y'imyaka 26 abacitse ku icumu mu bwicanyi bwakorewe abatutsi bigendana baracasaba n'ubu kubutungane bwokora. Ibirori vyo kwibuka ubwicanyi bwahitanye abatutsi 648 bari mu ikambi y'abateshejwe izabo y'Ibugendana bwabereye muri iyo komine iri mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi kuri uw'Imana igerekerezo rya 22 mu Kakaro. Abacitse ku icumu bakaba bagisaba ubutungane. Abagiye barashikiriza amajambo bose basavye ko ukuri kw'abo bicanyi koja ahabona hanyuma ababukoze nabo bagashikirizwa ubutungane. Ibirori vyatangujwe no gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa z'abo bahisi vyakozwe n'abarongoye ishirahamwe ry'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi Ibugendana. Ishirahamwe ry'abacitse ku icumu ku ishure ryisumbuye mu Kibimba muri iyo ntara nyene mu mwaka 1993 hamwe n'ishirahamwe Ase Genocide Cirimoso bakaba baciye bagenda gukurikirana imisa yo kwibuka abo bahisi kuri paruwase Cunywe y'Ibugendana. Patiri Mushimiyimana Deogratias umukuru w'iyo paruwasi akaba yigishije ku rukundo, ikigongwe hamwe no gusubiza hamwe. Padiri Mushimiyimana akaba yasavye abarundi kuvavanura n'iyo ngeso y'ubukozi bw'ikibi iguma igenda igaruka hamwe no kubaka Burundi bushasha buganjemwo ukubahiriza agateka ka kiremwa muntu hamwe n'igihugu kirangwa n'amategeko. N'ijambo ryiwe Ntirampeba Oswald umukuru wa site y'abateshejwe izabo Ibugendana akaba yavuze ubuzima bubi abo bateshejwe izabo babayemwo muri iyo site begeranirijwemwo. Yongeye avuga ubusuma bukorwa mu mirima ahanini ku mitumba bavuka ko, akaba yaranibukije ko ababa muri iyo site bahura n'ibibazo bijanye no kubura uburaro bumeze neza. Umushinga ntahe Ntirampeba akaba yarababajwe n'ingene abarongoye CNIDH mu rwego rw'igihugu wigenga ujejwe gukurikirana agateka ka zina muntu hamwe na severi umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha batubahirije amasezerano yo kubaka icibutso hamwe n'ikinogo kimwe cabo batutsi 648 bishwe muri 1996 ku izina ry'abacitse ku icumu b'Ibugendana. Ntaho nkuriye Pascal akaba yaragarutse ku makuba abateshejwe izabo babonye, yarasiguye ko hataragera gusubira ku mitumba y'amavuka ngo mu gihe bagifise ibikomere mu mitima yabo bitarakira. Akaba yasavye ko isite ya Bugendana yohindurwa umutumba wa Rusansuma wikwiye. Ijambo ryiwe Mushano Terence cegera c'umukuru w'ishirahamwe Ase Genocide Cirimoso akaba yaraseruye umubabaro gukungene abatutsi 648 bagandaguwe bahowe ubwoko bwabo. Akaba yahanuye leta ko yorwanya ubwicanyi bwose
bukorwa hamwe no kudahana biriko bigenda ku murindi uteye amakenga. Umushinga ntahe Mushano arababazwa no gutotezwa hamwe no gutega ubwoba bikorerwa abateshejwe izabo aho bari hose ku butaka bw'u Burundi, bategekwa gusubira ku mitumba bavuka ko ku nguvu. Akaba yasavye leta ko yobarekurira guhimbaza imyaka 29 yo kwibuka igandagurwa y'abanyeshuri bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibimba bagandaguwe ku 21 Gitugutu inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yari yatsinze amatora mu 1993 Ndadaye Melchior. Umunsi mukuru wakuweho kuva umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste ashitse ku butegetsi muri 2020. Ico cibutso kikaba gisanzwe cubatswe mu gace kavukamwo umukuru w'igihugu, akaba ahafise ikirimba ciwe yiyubakiye. Kw'izina rya komine Bugendana, umunyamabanga ntayigayezwa wa musitanteri wa komine Bugendana yarahumurije abateshejwe izabo bafatwa nk'abandi banyagihugu bose hatisunzwe ubwoko. Uko niko yavuze imbere yo kwemerera imfashanyo bateshejwe izabo bamerewe nabi kurusha abandi, yishimikije umunsi mukuru w'igihugu wahariwe ugushigikirana. Ishirahamwe ry'abapfakazi hamwe n'imfuvyi baharanira agateka kabo Avode, ishirahamwe rirwanira agateka k'abahutu basinzikajwe n'amagume, rikaba rimaze kwitabira uwo munsi mukuru. Igihe c'ubwicanyi bw'Ibugendana, amakomine ya Mutaho, Bugendana yo mu ntara ya Gitega hamwe na komine Gihogazi mu ntara ya Karusi, intara yo hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi, zari zafatiwe n'umurwi w'abarwanyi bo mu muhari w'abarwanyi b'abahutu FDD bahavuye uba CNDD FDD uburi ku butegetsi guhera 2005. Nari nabikubwiye ko tuza kubigaruka ko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ari Kinshasa mu nama igira 21 y'abakuru b'ibihugu n'abarongoye amareta bahurikiye mw'ishirahamwe ry'ubutunzi ryo mu bihugu vya Afrika yo hagati CEEAC, Communauté économique des États africaines centrales, kuva kuri wa mbere igenekerezo ya 25 gushika ku igenekerezo rya 26 mu Kakaro 2022. Intumbero nyamukuru y'iyo nama no kurabira hamwe uko iryo shirahamwe risanzwe rikora, gusuzuma ndetse no gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'imigambi n'ingingo zagiye zirafatwa ku nzego zitandukanye zo muri iryo shirahamwe, na cane urwego rw'inama nshikiranganji y'iryo shirahamwe yari imaze imisi ikoranye kuva ku igenekerezo rya 19 mu Kakaro 2022. Iyo migambi ikaba ishingiye ahanini ku gisata c'amagara y'abantu, indero n'imico kama. Iyo nama ikaba yaruguruwe na Felix Antoine Tshisekedi asanzwe ariwe arongoye uwo muryango kuva muri 2019 mu kwezi kwa Nzero. Abakuru b'ibihugu batatu nibo bitavye iyo nama, aribo Mohamati Idriss Deby arongoye igihugu ca Chad, Faustin Archange Touadera umukuru w'igihugu ca Centrafrica, hamwe na Carlos Villanova arongoye igihugu ca Sao Tome et Principe. Twabibutsa ko uwo muryango wagiyeho mu mwaka w'1983 i Libreville muri Gabon, ukaba ugizwe n'ibihugu vya Gabon, Angola, Cameroun, Congo, République Centrafricaine, Chad, République Démocratique du Congo, Guinée Équatoriale, u Rwanda, Burundi hamwe na Sao Tome et Principe.